Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe yatugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanyanga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be no kumpinduka ziriko ziragaragara muri leta muri ino misi. Nimuge kandi ku munsi w'ejo aribwo vyagaragaye ko umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yarahejeje kuboneka. Uyo akaba aje gusubirira General Gervais Ndirakobuca yahora muri ico kibanza nawe kuri ubu arongoye ibiro vy'inama nkuru nkenguza amateka. Muri aka kanya rero hirya mu Kigobe hariko harakigwa indahiro z'abashikiranganje batandukanye bashizwe muri leta nshasha irongowe na Nestor Ntahontuye. President Ndayishimiye kandi nanone yaraye agenye leta nshasha igizwe n'abashikiranganje 13. Ubundi mbere uko vyahora ubushikiranganje bwari 15. Ubu rero ubushikiranganje bwavuye kuri 15 buba 13. Ubushikiranganje bwakuweho n'ubwahora butwarwa na Marie Chantal Nijimbere be n'ubwatwarwa na Imeride Sabushimike. Ibisata vyabwo bikaba vyagabanywe mu bushikiranganje butandukanye nkuko tuza kubigarukako. Ikindi kandi benshi bariko baragaruka ko ni genwa rya Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya, aho nawe ngasubijwe mu mabanga ahambaye. Uyu akaba ari umwe mu bari bakuriwe rimwe na General Bunyoni, ari kandi mu bari bagirijwe kunyegeza amafaranga mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye. Igihe kugwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, yavugwa ko yoba yarakubiswe bihambaye cyane, amarigi yavurirwa muhira iwe ku Gatumba Rutegama. Avugwa ko kandi asanzwe ari inshuti yo hafi y'umukuru w'igihugu. Abo mu miryango ngo boba baragerageje kubumvikanisha kuko imiryango yabo ibompi ari abagenzi. Vyinshi rero biriko biravugwa kuri aba bashikiranganje bashasha, gusa iryari nuko atabashikiranganje bahahora bagarutse muri leta nshasha. Umushikiranganje intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yabaye Leonidas Ndaruzaniye. Uyu Leonidas Ndaruzaniye benshi bariko ko yakukurutse atageze mu gipolisi c'u Burundi, ico gihe akaba yarakukurukiye rimwe na Gervais Ndirakobuca Batazira Ndakugarika yahora ari umushikiranganje wa mbere. Uyu Leonidas Ndaruzaniye yavuzwe ko vyinshi cyane kuko yavuzwe nk'umwe mu bagombaga guhabwa umugambwe CNDD-FDD igihe Reverano Ndikuriyo yaragwaye mu kwezi kwa 0 k'uyu mwaka, ariko bikarangira atakibaye. Ico gihe yaragizwe buramatari w'intara ya Ngozi yahahora. Ico gihe arindiriye kuzohabwa ikibanza cyo gutwara inama nshingamateka. Ivyo vyabaye agaterera nzamba mu gihe hari mu nama ya Conseil de Sage, no kuvuga inama y'urwego rw'inararibonye rwa CNDD-FDD, ubwo Gerard Ndabirabe we yarahira karengwa ko atazorekura ico kibanza nkuko yabisabwe na President Varisito Ndayishimiye. Benshi bakibuka Leonidas Ndaruzaniye ku igihe inama nshingamateka nshasha yasasa mu ndwi iheze, babona benshi yarakaye cyane, bamwe bakavuga ko ico gihe yaramaze kumenya yuko atakibanza azoronka. Yarasigaje ngo kumenya ico President Varisito Ndayishimiye azomugenera, none yamugize umushikiranganje intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano asimbuye Martin Niteretse. Umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwita bahoze ku rugamba yabaye Marie Chantal Nijimbere. Uyu akaba ari umushikiranganje ajejwe ivy'ubudandaji ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganje w'ubutungane n'agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira yabaye Artemon Katihabwa. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yinjira ry'u Burundi mu miryango yo mu karere no gufashanya mu iterambere yabaye Edouard Bizimana. Umushikiranganje w'ubutunzi ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none yabaye Are Ndikumana. Umushikiranganje w'ubutare n'agataka amasoko ntanganguvu amahinguriro n'ubudandaji n'ingenzi yabaye Dr Hassani Kibeya. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yabaye Karini Mbarushimana, mu gihe umushikiranganje w'inyubako uburaro rusangi ugutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho yabaye Jean Claude Nzobaneza. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yagumye ari Dr François Havyarimana. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yagumye ari Dr Ridwine Baradahana. Umushikiranganje w'akazi abakozi ba leta no gutegekaniriza kazoza abakozi yabaye Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama Batazira Tibiya.
umushikiranganje w'urwaruka inkino n'imico kama yabaye Lydia Nsekera, mu gihe umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru yabaye Gabi Bugaga. Ibikuru rero umuntu ashobora kubona ubushikiranganje bwavuye kuri 15 nkuko natanguye mbivuga bushirwa kuri 13. Ubushikiranganje bwakuwe n'ubwahora butwagwa na Marie Chantal Nijimbere be n'ubwatwagwa na Imeride Sabushimike. Ibisata vyabwo vyagabanywe mu bushikiranganje butandukanye. Abashikiranganje batatu gusa mu bahahora nibo bagarutse, aribo Marie Chantal Nijimbere, François Habyarimana ndetse na Ridwine Baradahana. Muri aba bose uwahindura amabanga ni Marie Chantal Nijimbere, yagizwe umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu itera Murantunge, yagizwe umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Nako kandi abandi bo harimwo Dr. François Habyarimana ndetse na Ridwine Baradahana bo bagumanye amabanga bahora bajejwe. Amazina menshi y'ubushikiranganje yahindutse. N'ubwa mbere kandi umukenyezi abaye umushikiranganje wo kwivuna abansi, uyu akaba asubiriye Aretruberi Mutabazi nawe yashizwe mu nama nshingamateka. Nkuko vyari muri leta yahahora harimo umushikiranganje umwe ava mu bwoko bw'abatwa. Yahawe ubushikiranganje bw'ubutungane bwongewe k'igisata c'agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Bamwe bati igisata cyo gufatana mu nda ubu nta na hamwe kiboneka. Lieutenant General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya aragarutse mu mabanga ahambaye. Uyu yari yakuriwe rimwe na General Bunyoni, ari kandi mu bari bagirijwe kunyegeza amafaranga mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi. Igihe akugwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, yavuga ko yoba yarakubiswe amara igihe avurirwa muhira iwe ku Gatumba Rutegama. Akavuga ko kandi imiryango yiwabo isanzwe ari inshuti, aho ari inshuti yo hafi y'umukuru w'igihugu. Abo mu miryango ngo boba baragerageje kubumvikanisha. Generali Major Leonidas Ndaruzaniye nawe yashumbushijwe inyuma yaho vyankiye ko aronka ikibanza c'umukuru w'inama nshingamateka. Umushikiranganje w'imigenderanire ubu niwe ajejwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Mu gihe abahoze bagwana muri CNDD-FDD bahawe abashikiranganje babiri, abahoze ari abasoda b'igihugu FABU nta mushikiranganje numwe bahawe. Umushikiranganje araba umutekano ni XFDD, mu gihe uwo kwivuna abansi ari umusivile yegereye president Ndayishimiye. Ngo birahonyora amasezerano yarusha. Aho kandi ntitwibagiye ko CNDD-FDD isanzwe ifise umukuru w'igihugu be n'abayobozi bishikira biwe bose. Ifise kandi umukuru w'inama nkenguza amateka n'icegera ciwe ca mbere, ikaba inafise babura amatari babiri b'intara. FABU nta na kimwe ifise muri ivyo, ngo bamwe hakabonekamwo nkunzi nkuko abakurikirana ivya politike ndetse n'abazi ico amasezerano yarusha avuga bariko baratangaza. Bamwe bati mu yandi makuru bakavuga ko intwaro ntiriko irakora. Abanyagihugu ne bariko baronka impapuro zankenerwa mu kurindira abastanteri bashasha. Nkuko vyashizwe ahabona mu gihe uburongozi bw'amakomine bukibandanya ibikorwa vyabwo vya misi yose, kuba haheze igihe kinini abastanteri baheruka gutogwa bamaze igihe batariko barakora, kuko gushika n'ubu batarashikirizwa amabanga. Bikaba bishira rero abanyagihugu baja mu mwiheburo ntangere. Atakarata ndangamuntu, ata rukaratasi ndangatongo, abenshi muri bo babona ko uburenganzira bwabo bwahonyanzwe. Ibiro biguma vyugaye, abakozi niho bari, abantu Murantunge abantu barakigwa. Murantunge ibiro biguma vyuguruye, abakozi niho bari, abantu barakigwa. Ariko inyuma y'ivyo biboneka hari ingorane ikomeye ihungabanije itangwa ry'impapuro zimwe zimwe. Imvo ngo abastanteri barongoye amakomine ntibarashikirizwa amabanga. Iganwa ryabo mu mabanga ribanzirizwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rituma haba igihengeri kinini kitagira ingaruka nyinshi. Ata mukono w'izo ndongozi ntibigikunda ko abanyagihugu baronka izo mpapuro zikomeye cyane nk'ikarata ndangamuntu canke ikarata ndangatongo. Ikidodo gusa kibuze gituma ubuzima bw'intwaro bufudika. Mu makomine menshi intahe ziguma ziyongera. Uti turafise ingorane zikomeye kugira turonke ikarata ndangamuntu gutyo dushobore kwivuza, ariko badusaba iyo karata. Niko vyiganwa n'umwe mu bavyeyi yacitse intege muri komine iri inyuma. Hari kandi ingaruka nyinshi rimwe abakenyezi bibugenze batagira ikarata ndangamuntu barankirwa kwakirwa mu mavuriro amwe aho kenshi bitiranywa n'abanyamahanga.
intambwe mu kwandikisha abavutse navyo nyene biragora abavyeyi badafise izo karata ndangamuntu. Iryo kena ry'indongozi mu ntwaro riratuma kandi ivyo guhanahana amatongo bigorana. Abanyagihugu ngo bisanga bidakunda guhanahana amatongo canke kugwatiriza amatongo yabo bakoresheje ikaratasi ndangatongo. Utabasitanire bari bakwiriye kuja mu mabanga vyihuta. Iyi ngorane ituma ubuzima bw'abanyagihugu buhagarara nk'uko bivugwa n'umwe mu banyagihugu atashimye ko mwidondoro wiwe umenyekana. Imvo y'iryo hungabana ngo nuko harindiriwe itegeko ry'umukuru w'igihugu ridahari kugira ngo abasitanire baheruka gutorwa binjire mu mabanga. Mu gihe iryo tegeko ritarasohoka rero abatuye baguma atabushobozi bafise bwo gukora ikintu na kimwe, abanyagihugu nabo bakabura bo bitura. Abatari bake basaba bashimitse ko hotogwa umuti kuri ico kibazo kuko inyuma yako kajagari k'intwaro habura ivyankenerwa bikomeye, indagamuntu, amagara, amatongo ngo vyose biri mu kaga. Abanyagihugu nabo buri munsi ngo barindiriye bari mu mwiheburo nk'uko amakuru adushikira abivuga. Uko kandi bivuga ishiramwe ONLCT riratabaza ku magorwa bimukira b'abarundi bafungiwe muri Tanzania bariko babonerayo. Iri akaba ari ishirahamwe rijejwe ivy'agateka kazina muntu cane no kugwanya idandazwa ry'abantu. Ku munsi mpuzamakungu wari wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu wahimbajwe ku igenekerezo ya 30 Myandagaro uheze, ishiramwe rishinzwe kugwanya urudandazwa rw'abantu ONLCT Wentofrele riratabaza rifatiye kuri ico cago kiguma cisubiriza mu Burundi. Iryo shiramwe rikavuga ko imiyabaga n'abana cane mu gihe c'uburuhuko bukuru bagwa muri uwo mutego. Mwitangazo ryaryo ishiramwe ONLCT riratabaza nk'uko uwo munsi wahimbajwe mu gihe abarundi amajana bagizwa n'ugwaruka ubu bapfungiwe mu busho bwa Tanzania bagirizwa ko bagiye muri ico gihugu bidaciye mu mategeko. Kuva muri Ruheshi uyu mwaka iryo shiramwe rivuga ko ryaharuye abimukira 476 b'abarundi bahagaritswe bapfungirwa mu bice bitandukanye, harimwo 64 bari Ingara, 93 bari Imwanza, 175 bari Isarari, 13 bari Inyakahura, aho bakaba baranasahuye ivyabo vyose. Mu gihe 38 bapfungiwe ku Munzane na Ntaga, abandi nabo 93 bakaba bapfungiwe Ikibondo mu ntara ya Kigoma ihana urubibe n'u Burundi mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania. Kubwira ishirahamwe ONLCT benshi baca muri Tanzania berekeza Kenya bizeye ubuzima bwiza, ariko akenshi bakagira ingorane kubera umutekano muke n'ubwigenge. Rero hari ico iri shirahamwe risaba leta y'u Burundi. Kuri iyo ngorane ikomeye iryo shiramwe risaba indongozi z'u Burundi kugira ico zikoze vyihutirwa, igasaba ibintu bibiri bikuru. Icambere harimwo kugena abaserukira ibihugu baharanira agateka kabimukira, kuko abaserukira ibihugu vyabo bari mu mahanga basa n'abatabona igikenewe kugira ngo bakingire abaturuka mu gihugu cabo bari mu mahanga. Icakabiri no gushira ku mwanya itangwa ry'impapuro z'ingendo nizo kumara umwanya mu bihugu kubimukira n'ababa mu mahanga kugira ngo babeyo bakwije ivyangombwa batarinze kugaruka mu gihugu. Iri shiramwe ONLCT ikabona ko kubura ivyo vyangombwa ari kimwe mu mvo nkuru zituma baca mu binywabi mu gufata ingendo hakanaba kandi urudandazwa rw'abantu. Muri iryo tangazo nyene Maître Prime Mbarubukeye aserukira ONLCT Wentofrele yibutsa ko kugwanya urudandazwa rw'abantu bidashobora gukunda hatagiye mu ishaka rya politike n'imigenderanire y'ibihugu nyayo mu ntumbero yo gukingira abashikirwa n'izo ngorane nk'uko wewe abitangaza. Sivyo gusa kandi kuko nubwo ishiramwe ONLCT Wentofrele rishikiriza ibi, twabagejeje ko inkuru ivuga ko hari bamwe abantu 6 bacira urubanza bagirizwa urudandazwa rw'abantu. Ivyo bikaba vyarabaye mu ntara ya Rutana yahahora ho mu ntara ya Burunga kuri no munsi mu buraruko bw'igihugu, abagabo 6 bagiriwe n'icaco gucuruza abantu. Zenare nkuru yabaciriye urubanza rw'igenekerezo rya mbere Myandagaro ibanisha gufungwa imyaka iri hagati y'ibiri n'itanu. Urubanza rwabo rwashizwe habona ikintu cyababaje nuko muri ako karere mu Burundi buherereyemwo ubukene ari bwo butumwa imiryango imwe igurisha abana abayo kugira ngo baje gukora ubuzi butandukanye mu bihugu bibanye harimo nka Tanzania n'ibindi ibihugu bihana imbibe n'ico gihugu. Imbere ya sentare abagirizwa baragaragaje kwisegura bemeza ko babikoze babisabwe n'abavyeyi babo bana. Abavyeyi nabo ngo bakaba barembejwe n'ubukene, bari bizeye ko abo bana bo bagiye kuronka akazoza keza hanze y'igihugu. Urwo rubanza rukaba rwarerekanye uburemere urudandazwa rw'abantu rufise mu gihugu cy'u Burundi mu gihe umugenzo ushimikira ku bukene buri mu miryango. Abajejwe intwaro n'igipolisi bagamagarirwa
kugwiza ibikorwa vyo gutuza iyo migwi ifatira imiryango mu bukene bwayo mu kuyigirira nabi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzocekanwa nadushikiriza usangize kandi no makuru agenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.